Mwaramutse bo inkuru mu Burundi igezweho ni rya y'urupfu rya mushikiranganje Nyambawe Bugaga yarashinzwe sinzi menyesha makuru yitavye Imana. Je ku ruhande rw'uwanje nibaza ko bamugandaguye nubwo ntari umu investigateur ivyo kumbazo bikora mugabo ico novuga nuko d'abord vyari biteye isoni kubona ifoto y'umushikiranganje yapfuye iri kirasirikira kuri internet. Bantu b'Imana, murabona ifoto y'umuntu dufate no muri Ukraine hari intambara, murabona ifoto y'aba Ukrainian b'abasirikare baguye ku ntambara no mu maso baherekana bashaka kumbure kwerekana ibiziga bijyame hasi ukabona ikintu nyene kitagira undi mu mutwe bawufutse mu maso bahanyegeje. Mugabe ivyo bintu muri Afrika umungaturu yabo uzobona ngo muri Kongo twishe batanu ngaba anamenya ni mu kirere. Ivyo biteye isoni. Je foto nkaziye no kuziraba birangora cyane ko n'umushikiranganje ifoto iri kusiga kuri internet yapfuye umenga ni muri jengere yenda cyangwa kugaruka mfite ikintu cyo mu ishambo genzo Rwanda gisubiramo kandi nuko muguha mubibara na mwebwe ko atanumwe ari protege. Ico nico canza guhereza ko so icambere dore kubona ifoto y'umushikiranganje iri kisirikira yarapfu aboneka nk'ikiziga atari assiste birababaje cyane. Bo icya kabiri, mu bindi bihugu iyo habaye accident haza kuba hari umuntu wa mbere intervena n'umupolisi, donc aho kufata abasirikare abanyagihugu basanzwe bafata amafoto bajana kuri social media, batuza kuba bafise hatuza kuba babonye umunyagihugu abonye incident nk'ijya ntanegera acahamagara polisi inomero express. Haba hari polisi iri hafi muri yo quartier cyangwa ako gace arimo baca badispatchinga polisi igaci hashika n'amasirene kuko n'umuntu yapfuye na accident ikomeye cyane, nawe aza kuri ngahari karahamagara ramfura igakiza, acahamagara ambulance just in case, acahamagara na fire nk'i accident nk'ijya kuba ko Alexa y'imodoka, acahamagara na fire. Donc hajya ahantu hari accident usanga ari polisi yazitiye atamuna hegera, hari ambulance iriko yatendinga umuntu, hanyuma hakaba na fire ikiya kintu cy'umuriro kiya kizime moto gihirindiriye mu gihe imodoka yo turikika ku muriro kuko birashoboka. Sinzi ko review mu muvuga muntu ndabona no muri live abantu iyo habaye accident y'imodoka ivyo bintu bitatu biba bihari. Haca haza n'ikindi cha tow truck yo gutowa imodoka mu gace cyo kiri hari inyuma, ntabwo kiba kiri kuri scene ya accident kuvyo biba mu nyuma. Ariko ndashaka kuvuga ijya scene y'umuntu yapfuye hanini uhabona polisi yakikuje ntege n'umuntu ahegera. Mugabo polisi y'u Burundi abona ko nta hantu baba bari barabibe mu kabare ko binyora inzoga, abandi bari kubiba abandi banyagihugu nkuko tugiye tubibona mu matangazo amwamwe. Ico ni ca kabiri. Ariko ikintu cya gatatu gikomeye cyane kuvuga muri iyo systeme yanyu y'ishamba nta numwe ari securize. Okay, jewe hari genzamo nakano kimbonera kore kambaye ubuntu bw'ubukamba mbiri n'ubushweka kari ko bavuga ngo twaragifashe ngo tuifi tude j'abantu bandiko ndavuga nzi wewe urakano kakayabo kakajangwa kakabeba, urabona ko n'abantu bakomeye bapfa ntihagire ikintu gikwirikirana. You see, ni donka kujya nkejuzo zamva bamuhamvye, nta forensic, nta autopsy, nothing. Ejuzo bamuhamvye yari accident, nothing to see, bye bye. Nta no kumenya ngo none accident yagonziki yahuye n'iyindi modoka yari yanyoye, reka yarafise diabete canke indi ngwara heart attack, reka baca bahamba nk'akayabo security we ivyo nta bikorwa. Amerereye umuntu w'umu sans-abri homeless, bajya abantu bo mwibarabara bishitse agapfa. Hari umuntu bita corona ni office nkuko muse office ya ombudsman ica inyaragasa bagakora ntuzeye enquête, bagakora cyo bita autopsy, bakaraba icamwishe nabwo weshe n'imbeho bakabidesidatishwa n'imbeho ibi nibi. Nta kuntu bashobora guca bata umuntu nk'akayabo. Et d'ailleurs ejo bundi famille imwe kwanza y'impunzi bagishitse na hano novuga batarani yestara, no kuvuga dafite n'ubwene gihugu kandi babirabure, barabuze umwana akiri munda, nibaza atari bwanageze ntiyabwagire n'amezi yo kuvuka, juste yabaye avortement. C'est comme avortement canke iyindi terme bakoresha. Donc inda ya korose ntisaba ko yakorose umuntu afiriye munda muga yarakimuto cyane. Bamugije autopsy
umwana turamujana muri capitale, baba ahantu mu gikoro ya capitale, bamujana muri capitale muri laboratoire kumukore autopsie, bababaza ati turi gukora nuku n'ivyo n'amabanga, mugabo umwana atari bwanavuke w'umwirabure w'impunzi ashitse ejo bundi bagiye kumupima, ntabwo baciye bamuta kandi yaguye mu nda, utonavuga ngo n'umuntu yamukubise canke yaye, mugabo atereka turabe camwishe. Ariko Pierre Nkurunziza, président de la République, umuperezida wa Republika, agapfa bagaca bagenda ahantu bakimba bagafure bakarenza kwivu nk'umuntu ahambye imbeba yapfuye. Uyu mu ministre niko kuzoraba, ministre, ministre, hani ministre apfuye, man, none reka umuntu asanzwe apfuye, surtout nk'iyo accident udashobora ku explica, accident nyinshi abantu uzaye bita eyewitness, abantu babibonye, canke ikaba collision, imodoka zibizigonganye abantu bakabibona kenshi na kenshi. Izi modoka ziri inyuma zihagarara bagaca bahamagara polisi quickly igakiza vyihutirwa, kandi nta muntu yegera, vyo nabivuze. Mugashaka kuvuga accident, umuntu musanze mu ishamba ahantu yaguye ngo ni accident, ngo biraheze ngo genda muhambe ngo bye bye, ico gihugu umva mutamu arapfuye karabaye. Et puis ikibabaje, ejo nakoze video mvuga urupfu na katse igihumbi, aho uno munsi wumva iki ejo wumva ki, ubwo kimwe cumviswe ikindi kiba kibagiwe. Donc nk'ubu ntandwi zibizaziheze habaye ibintu bituritse Bujumbura, abantu barapfuye, nta gushumbushwa, nta kwibukwa, nta guhozwa, nta guverinoma ivuga itereka nje kuraba ko amazu ari safe abantu bashobora kuyabamo, ko nk'inzu yakorotse rufu nta wuzi kizokoroka ejo, hari igihe inzu structure yayo iba compromis ku buryo itari sécurisé kuyibamo. Ibyo byose guverinoma ntavyo ikora, baca bikomeza badede banyu, nta n'ikufise na guverinoma, ni ibintu novuga état en faillite canke défaillant. Umva ivyo bikiri biragirana nyene, numva ngo bariko barafata abasirikare separing ya enquête bari gukora, bikiriko birabirana, numva mugabo ndekana localize ahandi hantu mbonye ifoto abapolisi benshi batonze ngo hari abarozi bariko baragwana bicana, ivyo gumva ibintu by'uburofa. Iyo nkuru ngiranda nayivuge ko nza numva yindi nkuru y'Ubujumbura, uwundi mu professeur yagonze umugore bari kumwe mu kabari, nkiriko ndayikora ko nza numva mu ministre nawe yafuye. Donc aza wumva ibintu bigenda vyiyanshena ku buryo nkubwira nti gahoro gahoro Uburundi bugiye kuba umunyota, ndakurahiye. Ndaja gukora video ku bintu numvise Shabana ariko aravuga, mugabo ijya n'ibimenyetso vy'ibihe ndababwiza ukuri, bijya ibintu vyo kuba radicale, abantu bose bagakora mu kajagari, ntumenye umudepite, ntumenye ushinzwe sécurité, ntumenye imbonakure, ntumenye ushinzwe communication. Donc n'igihugu kimeze nko mu ishamba, kimeze nk'akajagari. Ngashima kwanza video nakoze umujene ari muri Serbia avuga ati babisemene babisire ndamwivye ntuze yiwe, ndamwivye video yiwe, mugabo mu vy'ukuri abo bantu sinzi bateye baje mugaco nakubwira gusa ntabwo uri sécurisé. Okay, nico ndakunda kuvuga en fait roteme nkuru ngaha, ntabwo uri safe. Okay, wambona kurewe wa mu ministre we bwana Neva ndakuzura komeye, ntuzeye qui encore c'est pas révérien n'importe qui, nta muntu ari sécurisé muri ico gihugu, niyo problème. Mweho bato nta nico novuga, mugabo nta muntu ari sécurisé. Sawa, mugira umunsi mwiza.